turabifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Twongeye kubifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Turanabaha ikaze ngaha kuri mbonesha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafite ivumbi na gatoya, dore ko twibanda ku makuru akomeye cyane abariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku nkuru zibiko ziravugwa cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko tukanagaruka ku makuru akomeye cyane baravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba kuri uyu wa Mungu ku igerekerezo ry'umunani ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. By'umwihariko turaza kuyahera nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero abategetsi benshi bagiye batandukanye by'umwihariko baritabiye inama rukokoma yaberaga i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. By'umwihariko hakomeje kugenda haravugwa by'umwihariko ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ati yigera yongera guhindukira ava muri ibyo bice nkuko akomeza kugenda aradusumira amakuru avuga ko rero by'umwihariko yoba ahugiye mu budandaji ndetse n'ubujura bw'amabuye y'agaciro nkuko byakomeje kugenda bivugwa na bamwe mu bayobozi nga mu gihugu c'u Burundi. Bivugwa ko kandi nyiricubahiro buri ruzindu rwose agize hanze y'igihugu abafise itsinda rikomakomeye cyane ajyana naryo, ndetse hakaba hariyo n'amabuye akomakomeye cyane baba bateguye, ndetse bikarangira batanguye kugenda barayadandaza bakagenda barayagabanamo inshuro zibiri nkuko amakuru yihuta. Bivuga ko kandi ibi byose byaba bihagarariwe by'umwihariko na Albert Shingiro asanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu ndetse n'abanyepolitike bavuga ko rero by'umwihariko ubusuma Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arakora aribwo by'umwihariko buriko buratuma atazongera kuba yohabwa icizere kugira ngo abashe kuba yokongera kurongora iki gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Uwitwa Prime Niyongabo ni generali asanzwe akora ingabo z'u Burundi, yaje kugenda atangaza ubutumwa bukomakomeye cyane bwaje kugenda buratungura abatari bake cyane by'umwihariko kuko bikomeje kugenda biragaragara, aho yaje kugenda avuga ko rero akomeje kugenda yitandukanywa n'ibikorwa bigiye bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, cyane biriko birakogwa n'imbonerakure. Ni mu gihe ngaha kandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi harabura igihe gito cyane kugira ngo amatora abashe kuba yotangura, amatora kandi azaba ahishe byinshi, ndetse akaba ari amatora azajya azerekana ishusho y'uburyo ibintu bizoba byitwaye by'umwihariko mu matora y'umukuru w'igihugu nkuko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kugaruka kandi by'umwihariko ku yandi makuru akomeje kugenda aratangazwa. Tugaruke kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. By'umwihariko turagaruka ku byaje kugenda biratangazwa. Hari isanganywa ryaje kugenda riraba ku banyagihugu, aho abantu benshi cyane bongeye kugenda bararohama mu nyanja hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ariko kandi turaza kugenda tunagaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biravugwa ku ngwano zaje kugenda ziragaragara uyu munsi nkuko bikomeje kugenda biravugwa nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urugamba rwongeye kwambikana, ibintu byongeye gufata indi ntera mu gihe by'umwihariko hari hamaze imisi harimo agahenge, ndetse n'impande zombi hano muri Kongo zari zimaze igihe zirahangana, zari zimaze imisi ziri mu gahenge koroheje, ariko ubu ngubu urugamba rukaba rwongeye kwambikana. Umuhari wa M23 kandi waje kugenda wivugana abatari bakeya higanjemo n'abasirikare mu ngabo z'u Burundi, wakomeje kugenda wamagana ibyo bitero byaje kugenda byibasira abanyagihugu, ndetse bikaba binavuga ko rero byaje kugenda byangiza ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse abatari bakeya bakaba bashimangira ndetse bakanagaragaza by'umwihariko yuko by'umwihariko abantu bakomeza kugenda barapfira muri ibyo bitero byagabwe n'ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, ingabo za FARDC, abazarendo ndetse n'aba FDLR. Turagaruka ku bikorwa kandi bikomeje kugenda birakogwa by'ingabo za Israeli ngaha muri Gaza, aho ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, aho abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bicwa muri izi ngwano zikomeje kugenda zirabera muri icyo gihugu. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi bacu babandanya kudukurikira muri uno mugoroba kuri wa Mungu.
tubifuriza kumererwa neza abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abaherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye turabifuriza kumererwa neza cane turifuriza amahoro y'Imana cane tunababwira ngo niba ari bwa mbere usenga kuri nomonesha kure yacu na yanyu pyondako kugira ngo pyonda kanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe by'umwihariko ubundi bashe kuzajya urabana natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye ijya nino mwese turabifuriza kumererwa neza tunabifuriza amahoro y'Imana cane. Turabaha ikaze abatwumviriza bari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mu gihe abandi bategetsi by'umwihariko bakomeje kugenda baratahuka bava mu nama rukokoma yari imaze igihe by'umwihariko irabera i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Inama yaje kugenda irahuza ibihugunga ku mugabane wa Afrika ndetse by'umwihariko na hariya muri kiriya gice by'umwihariko cy'Ubushinwa. Inama yaje kugenda yigirwamo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko gushika none amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko abategetsi benshi bamaze kugenda baratahuka, ariko gushika none nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba atari yagaruka mu Burundi. Bamwe batanguye kugenda bavuga ko rero by'umwihariko indege yararimo ya Ethiopia Airlines yaba yahuye n'isanganya ikomeye cyane, akaba yaje kugenda ahura n'ibibazo bigiye bikomeye nkuko amwe mu makuru ariko kugenda aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse bahanahana n'amasanamu, ariko kandi hari abandi babashe kugenda baratahura amakuru y'ubusuma muri rusange. Hari amakuru aherutse kugenda aravugwa yuko by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yaramaze gutahura yuko rero atagifisiwe icyizere n'abanyagihugu yuko by'umwihariko adashobora kuba yozongera gutsinda ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe yimirije mu myaka iza. Bivuga ko rero yatanguye kugenda arafata ubutunzi bw'igihugu, akaba yaratanguye kugenda abushora mu bikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa bigendanye n'inyubako zigezweho z'amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko akaragenda abyitirira abandi bantu. Icakora hari amakuru avuga ko rero hariho harakogwa amatohoza ku mitungo y'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo n'abatakiri umutegetsi bizobashe kuba byoshyirwa muri leta, ndetse n'abazace asanga General Guillaume Bunyoni aho yamushyize. Aya ni amwe mu magambo ya bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Hari bamwe bakomeza kugenda bavuga ko rero nga mu gihugu cy'u Burundi hakwiye gushirwaho rero itegeko rihana umukuru w'igihugu mu gihe bigaragaye ko akora rero urudandazwa rudahuye n'amategeko nk'uko biriko bitangazwa. Hari bamwe rero batanguye kugenda barasobanura ibiriko birakogwa n'uyu mutegetsi w'igihugu. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yarasigiye igihugu by'umwihariko umushikiranganje wa mbere Ndirako Buca ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu gihe rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afise umugwi w'abantu bagendana mu ngendo agira rero mu makungu, harimwo Albert Shingiro ndetse hakaba hari abantu Evariste Ndayishimiye yategetse ko rero burira indege bagaca ku kibuga c'indege rero cya Bujumbura batabasatse nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abantu bashika kuri batanu by'umwihariko rero bakorana na Evariste Ndayishimiye by'umwihariko iyo agiye mu makungu bagenda rero bitwaje amabuye y'agaciro baba bateguye neza cyane, abayabagurira bakaba bateguye abayabagurira, hama amahera rero bagurishije ubutare bakayagaburamo kabiri nk'uko biriko biratangazwa. Evariste Ndayishimiye urugendo yagize rero mu gihugu c'Ubushinwa rwaraheze, abakuru b'ibihugu bose rero baramaze gutahuka muri Afrika, ariko gushika ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ntaragaruka mu Burundi, aracakora urudandazwa rwo kugurisha izahabu n'akagwi bakorana nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Evariste Ndayishimiye rero ntakwiye guhabwa uburenganzira bwo kubandanya arongora Uburundi ku neza y'u Burundi na Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Aya ni amwe mu magambo rero by'umwihariko yaje kugenda aratangazwa namwe mu banyagihugu bagiye batandukanye ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye bakomeza kugenda bagaragaza neza ko rero uyu mutegetsi yakomeje kugenda aramungwa na ruswa ndetse no kunyereza umutungo w'igihugu, nyamara agakomeza kugenda yikomakoma abandi banyagihugu ndetse n'abo bafatanyije kurongora iki gihugu, avuga ko rero ari bo bakomeza kugenda baragira uruhare mu bibazo igihugu gikomeza kugenda kirahura nacyo.
hari bamwe rero batajya umunwa bavuga ko rero bamaze gutahura yuko rero hari imwe mu mitungo ikomakomeye cyane uyu mutegetsi yamaze kugira ngo by'umwihariko yamaze kugenda yandika ku bantu bagiye batandukanye ndetse n'ibindi bitabaho by'umwihariko ujya kumva ngaha muri kino gice ngo hariho arazamurwa ihoteli y'amanyenyeri ngahe nyamara ukumva ngo nyirayo nta nubwo azwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukibaza ibyo ari byo ariko abanyagihugu bamaze kugenda baratahura ndetse banamenya neza yuko by'umwihariko ibyo byose ari ibintu biba byakozwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye abifashijwemo rero n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta rero by'umwihariko akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira aravuga yuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agerageza gukora ibikorwa bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko igihe azaba atakiri umutegetsi azabashe kuba yobona ibintu byomufasha azakomeze kugenda araba mu rwizatunga. Ibi kandi byaje kugenda bituma bamwe mu banyapolitike bagiye batandukanye bavuga ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ariko aratandukira ku buryo bukomeye cyane ku buryo by'umwihariko harimo n'abadatinya kugenda bavuga ko by'umwihariko yokabaye akurikiranwa n'amategeko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa se agatangura kugenda arakogwaho amatohoza. Ntaco leta arongoye yari yavuga rero kuri bino bikorwa icakora General Prime Niyongabo asanzwe kuri igisirikare cy'u Burundi yaje kugenda ayandika kuri Twitter yiwe avuga ko rero yitandukanyije 100% n'ibikorwa bikomeje kugenda birakogwa cyane n'ababarizwa muri CNDD-FDD cyane ugwaruka ruzwi nk'imbonerakure. Ni mu nyuma ariko kandi hakomeje kugenda haraba ibibazo byigenda birisukiranye ariko kandi byose bikaba birategwa n'imbonerakure nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga. Ibi rero bikomeza kugenda binakururira by'umwihariko abanyagihugu imyidogo ikomakomeye cyane bavuga ko rero n'igisoda cy'u Burundi atakintu na gitoya kimaze bigatuma rero by'umwihariko General Prime Niyongabo ashobora guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane ndetse yibasibwa n'abanyagihugu. Akaba ariho yaheye avuga yuko rero by'umwihariko atifatanyije n'ibikorwa by'imbonerakure dore ko imbonerakure arizo ziriko ziranyuruza abantu zikabambura utwabo zikica abantu abandi zikabagirira nabi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari inkuru mbi cyane kandi ikomeje kugenda iravugwa by'umwihariko muri Uvira hari umudandaza hari uwudandaza umubiri wiwe ava mu gihugu cy'u Burundi akaba yaje kugenda yicwa. Esther Nishimwe rero kuwa mbere Esther Nishimwe by'umwihariko kuwa gatandatu uheze Nyakanga by'umwihariko mu cumba c'ihoteli muri Uvira ni mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo niho yaje kugenda arapfira. Uwabikoze yari umukirira wiwe rero yaciye abugwa iyo yarengeye nk'uko biko biratangazwa. Igipolisi kivuga ko rero catanguye amatohoza mugabo abandi badandaza umubiri rero barafise ubwoba bw'uko rero nabo bashobora kugenda baricwa canke baragandagurwa muri ubwo buryo. Iciriga cya Esther catowe rero mu gatondo ko kuri iki cyumweru mu gatondo rero ko mu cyumba c'ihoteli ya Uvira nk'uko biko biratangazwa. Igihe rero by'umwihariko twariko dutegura abakiriya ivyumba twasanze rero ico cugaye twuguriye rero twosanzemo ikiziga muri ico cumba cagumye cyugaye rero bikavugwa n'abaduhaye rero amakuru ku bitaro ibyo bintu byabereye ko nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Turabye mu gitabo rero c'abakiriya twasanze uwo muntu ari uwitwa Esther ava mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufise rero aravuga ko yari yazanywe n'umuntu w'umugabo rero muri iyo hoteli. Uwo mugabo gushika ubu ngubu rero ntaraboneka nta n'umuntu n'umwe azi iyo yoba aherereye. Abandi badandaza umubiri rero b'abarundikazi barafise ubwoba bakavuga ko rero bama bagiriwe nabi cyane bagafatwa ku ngufu canke se bakicwa kuko by'umwihariko uwo ni uvugira kabiri yicwa uwo ni ubugira kabiri abashije kuba yo kwicwa. Hari kandi bahaba akanya gato cyane gasaba gukingirwa n'igipolisi n'abajejwe intwaro. Icakora kandi iki gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyarakomeje kugenda kirabamo amabi menshi.
Igipolisi canga muri Uvira muri Sud Kivu kiravuga yuko rero cotanguye amatohoza kugira ngo kibashe kuba cyomenya ingene ivyo bintu vyobasheje kuba vyoberaho. Igisagara ca Uvira rero kandi kibirometero bidashika ku 10 uvuye ku rubibi Uburundi na Kongo rero bihana. Abarundi benshi baratinya rero kujyayo baciye mu rubibi rero rwo Gatumba muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura iyo bagiye rero gukora imirimo igiye itandukanye cane niyo mirimo rero y'ubudandaji bw'amagara cyangwa se bw'umubiri yabo bw'imibiri yabo nkuko bakomeza kugenda barabivuga canke nkuko bakomeza kugenda barabigarukaho muri rusange. Dukomeze kandi ku makuru yihuta cane akomeje kugenda aravugwa cane kubikomeje kugenda biragaragara haba ku ngwano zabaye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'andi makuru yihuta cane akomeje kugenda aravugwa. Duhere kuri iri sanganya ryaje kugenda riraba muri kino gihugu, abantu bashika kuri 13 bararohamye bagerageza kwambuka uruzi rwa Kibali mu ntara ya Huta Uyele mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abantu bashika kuri 13 bararohamye mu gihe rero bageragezaga kwambuka uruzi rwa Kibali mu bwato butabifitiye ubushobozi. Ubwato bwari buvuye rero muri teritwari ya Wata, umugwa mukuru rero wa Huta Uyele, bwerekeza mu mujyi wa Duraba ucukugwamo amabuye y'agaciro, bwaje kugenda burahura n'isanganya. Umubare nyawo rero w'abantu bari muri ubwo bwato nturamenyekana neza kuko ntaho bari banditse nk'uko byemezwa n'inteko y'abadepite bo mu rwego rw'intara batowe muri Wata nk'uko biriko biratangazwa. Mw'itangazo rigenewe abamenyesha makuru rero baratangaje umubare w'agateganyo w'abantu bashika kuri 13 bapfuye ndetse n'abacitse rero ku 10 benshi, mu gihe rero bageragezaga ko rero umubare nyawo utaremezwa neza kubera ko rero atabyangombwa byemewe by'inzego za leta zibifisiye ubushobozi bigeze barabitangariza. Depite watorewe ku rwego rw'intara muri Wata Francis Azalo Kaini yemeza ko rero iyi sanganya yashoboraga gutegwa n'imvura y'umugezi wa Kibali ndetse n'umwuzure kubera imvura ikunze kugaragara muri iki gihe cyane yo muri ivyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Suga Amerikani nga muri Kongo akomeje kugenda haraba isanganya ry'ubwato bugahitana abatari bakeya, dore ko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira, akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera cane ibikorwa bigendanye n'isanganya ririko rirabera mu mazi nga mu gihugu ca Kongo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Umuhari wa M23 kandi wakomeje kugenda uramagana ibitero bikomakomeye cane baje kugenda bawugabaho. Umuhari wa M23 rero waje gutangaza ko rero kuva mu gatondo ko kuri ici cyumweru ibiro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zabagavyeho ibitero ku basivile Nyamitabo ndetse no mu nkengero zo muri ivyo bice, ndetse hakaba hamaze kugenda hanavugwa yuko rero byaje kugenda birahitana abasivile bashika muri 5. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rero n'umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka riragira riti rero kuva ku isaha ya 8 z'igitondo cyo kuri icyo cyumweru kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zaragabye ibitero simusiga ku banyagihugu batuye Inyamitaba ndetse no mu nkengero zo muri icyo gice nk'uko biriko biratangazwa. Yakomeje agira ati ibi bitero rero bitarobanura byibasiye abanyagihugu b'inzirakarengane ndetse ni imyiyereko mishya rero y'ubugome bw'ubutegetsi bukomeje kubiba rero iterabwoba muri kino gihugu cacu nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira. Yongeyeho ko kandi ingabo z'iminduramatwara muri Kongo by'umwihariko za M23 zirwanaho kandi zirarinda abaturage b'abasivile bibasiriwe n'ibi bitero. Amakuru kandi arambuye aragaragaza neza yuko by'umwihariko amakuru yihuta akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko umuhari wa M23 wabashije kuba wosubiza inyuma ibyo bitero, ariko kandi biza no kugaragara neza yuko by'umwihariko harimo abasirikare benshi cyane abarundi, aba FDL ndetse n'abazalendo baje kugenda barakomerekera muri izo ngwano, abandi baza kugenda barapfa nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga.
ni mu gihe kandi hari haheze imisi harimo agahenge hagati y'impande zombi zikomeje kugenda zirahangana kuko byari bimaze igihe byarasabwe by'umwihariko n'impande zombi guhera ku gahenge kasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika hakiyongeraho kaje kugenda karasabwa n'impande zombi haba ku ruhande rwa Kongo n'uruhande rw'u Rwanda ndetse na Angola dore yuko bamaze imisi bari mu biganiro bigamije gushakira amahoro n'ituze iki gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abayobozi ba Israeli bavuga ko abantu bashika muri batatu baguye mu gitero cyagabwe rero ku mupaka uhuza ubwami bwa Yorodania ndetse na West Bank. Igisirikare ca Israeli IDF cyanavuze ko kandi abenegihugu batatu ba Israeli baguye mu irasa ryambukiranya iciraro cya Al-Nabia. IDF kandi yanavuze ko uwagavye igitero yegereye ako gace avuye ku ruhande rwa Yorodania mu gikamyo hanyuma rero arasohoka ararasa nk'uko biko biratangazwa. Abashinzwe umutekano rero bishe umuntu witwaje imbunda kandi IDF iri kugenzura ikamyo ireba niba rero atabisasu bitezwemo nk'uko rero itangazo ryasohowe rikomeza kugenda rirabivuga. Abaganga bavuze ko rero abantu bishwe rero ari abagabo bari mu kigero cy'imyaka ishika kuri 50 kuko bitangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Israeli. Yorodania ivuga ko rero yafunze uruhande rwayo rw'umupaka kandi ko rero iri gukora amatohoza ku byabaye byabereye mu gace kagenzurwa na Israeli aho imodoka ziva muri Yorodania zipakurura ibicuruzwa byinjira muri West Bank. Ministeri y'ubuzima muri Palestine iravuga ko rero abanye-Palestine amajana 600 bamaze kwicirwa mu rugomo rwadutse muri West Bank kuva Hamas yogaba ibitero kuri Israeli kw'igenekerezo rya 7 ukwezi kw'Ukwakira umwaka wa 2023 ndetse n'intambara yakurikiye muri Gaza. Ni nako kandi Ministeri y'ubuzima mwaha muri Gaza irongowe n'agatsiko ka Hamas baje kugenda baratangaza neza ko by'umwihariko abarenga ibihumbi hafi 50 bamaze kugenda bagwa muri izigwano, abakomeretse bakaba bakomeje kugenda bariyongera ndetse n'abagiye baraburirwa irengero bakaba bakomeje kugenda bariyongera. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda bituma rero by'umwihariko basaba cane ibihugu birimo nka Misiri, ibihugu birimo nka Qatar ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika babasaba gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda barakora iyo bwabaga kugira ngo babashe kuba bakomeza ibiganiro bizana amahoro biriko birabera i Cairo mu Misiri kugira ngo impande zombi by'umwihariko zibashe kuba zogarukana amahoro nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga. Amakuru kandi arakomeza kugenda aradusumira aravuga ko kandi ku ruhande rwa Israeli umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu akomeje kugenda yotswa igitutu n'abanyagihugu bavuga yuko by'umwihariko bashaka yuko ingwano zohagarara. Nyamara ku ruhande rw'uyu mushikiranganje wavuga yuko rero adateze kuzotuza na gatoya mu gihe atari yoshira iherezo ku bibazo ndetse n'ibikorwa bikomeje kugenda biragaragara nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga. Ni mu gihe kandi hamaze kugenda haragaragara ubushakashatsi bwakozwe ndetse n'amatohoza yakozwe muri kino gihugu cane ayerekana ndetse akanavuga yuko by'umwihariko mu mushikiranganje wa mbere wa Israeli atakizere na kimwe agifitiwe n'abanyagihugu, aho byemezwa neza yuko by'umwihariko adashobora kuba yozongera gutorwa nk'umushikiranganje wa mbere. Uhabwa amahigwe n'uwigeze kuba umushikiranganje by'umwihariko yaje arasimbura wa Israeli. Nako kandi ICC yamaze kugenda iratangaza neza ko yiteguye guta mu mvuto uyu mushikiranganje wa mbere wa Israeli ndetse n'abamwungirije ndetse n'abamwe mu bayobozi bo muri Hamas uko bikomeje kugenda biravugwa. Izi ngwano zatanguye umwaka uheze 2023 zirakomeje kugenda ziratwara ubuzima bw'abatari bakeya, ariko kandi ku rundi ruhande hari abadatinya kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko by'umwihariko ku ruhande rwa Israeli bari bakwiye kugenda bihorera nk'uko byashigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Aya makuru kandi by'umwihariko sinasoza ntakubwiye yuko by'umwihariko ibitero bikomakomeye cyane bivugwa ko byongeye gusenya inyubako nyinshi muri Ukraine. Turabisaba tubereye ko mu makuru yacu akurikira mukomeze kugira umugoroba mwiza.